baba bite safi sana kweli yego tipe yimereye neza urabona turaho yego turi kumwe n'umutama hano wamuzaniye ikinga Patrick ngo gakomeje kubera umuvyeyi wa benshi mutama uraho urameze neza none ko utamwenyuye kandi warose ikinga je nubona ko naje mbirigiza n'amaguru ndakese abonye ko wabangutse kugira tubetera none bazodushire mu higanwa dusiganwe twiruke turabe oya harige nto bishobora sindamenya kugenda mu bisanzwe ariko kubira ngo birigiza n'amaguru ayakuye ubona hari ayafise oya nta maguru mutamara abaneze ubona atamaguru mfise nuko reka tusubire turamutse kandi muno kwita abasamariya mvuze abasamariya no kuvuga abo bose bafise umutima w'ikigongwe abo bose bumva ko iyo babonye ubabaye bifuza kubabarana nawe duhereye na cyane kuri Patrick Ngoga Foundation uyu mutama duhagararanye nga kano kanya ubona ko ashobora kuvuye gukina agapira yanavutse uyu munsi afite anniversaire rero kenshi iyo abana bari bafise anniversaire barahura bakabagira ama surprise bagasangira gacupa bagasangira uduharage mugabo yagize uti ngira ngende ukubita ama surprise abatishoboye rero na timu yiwe bari hano na cyane muri zone ya Kamenge aho mubona hari abapapa hano batavuye muri sport ahubwo bagize bati tugira dukubitirana cyane kuri umutama amazi gihe atorohewe ngira muramubona imbere yanyu kuri kamera za Patrick Ngoga Foundation ubona ko yarafye amabeki nawe nyine ubona ko yarageze habi ariko sinzi wavuze ati nta kibera ubusa umunsi uraho mva muhira ndiko ndatembera hanyuma sanga no mupapa hano nyene kuri 11 neza nanze kuri 12 mu Kamenge mugabo uyu mutama aducako nyene ariko aragira yariko aradusaba icyo rirenza yako dusaba icyo rirenza hanyuma cyanibukuyu ko hari bitari bike tumaze gukorana ndavuga nti yamara Desire hari umutama yitwa Patrick afite umuryango munini mugabo mu byo bariko barakora nibyo ugira gute nibyo gufasha abatishoboye kandi uyu ndaza kumutangira rapport hamanye mu bariro uyu yaciye yumvira Cheze Roland hanyuma nyuma aravuga ati twoyitwara none azoronka umuntu amusuguma nico kibazo cyaciye kiza ko navuga ati Cheze Roland rari kandi nishatse turayizanye mugo umutama arambwira ati nta muntu wayisuguma ahari ati turonse y'amapina 3 byo mufasha kugira ngo nawe yideplace nk'abandi amentu bigaheza bikajya rero kano kanya nta kindi gikorwa ahanini cyatuzanye atari kugira gute atari kumushikiriza ino kinga mugabo reka manze ndamutse mutama Desire niwe twofata ko tushikirije ino kinga yumvikana ko hajya nta ubura umwungana canke abokunda kwita ngo pare wibi canke biriya reka tuvuge ko Desire cyo canke hirya eje kizokenegwa niwe tuzokibaza Desire umeze neza ça va vraiment turashima uhoraho kandi dufite umunezero mwinshi cyane ku munsi wa gatandatu ku bikorwa mushoboye kudufasha muravye irikinga rizimvye turavye kandi uyu mutama murabona ko asanzwe agendana ubumuga butamuvuye ko ubumuga bukomeye cyane muravye proteze afise urabona ko ari ikibazo kimeze nabi cyane
rero umunsi tubonana nawe mon frère twarabyihweje turavuga tuti umuntu koko twododora kugira ngo ashobore kumera nk'abandi uravuga uti je ndafise umutama wanje kabisa umutama w'amateka umutama afise umutima mwiza Imana vraiment imube hagufi umuhezagire cyane Patrick Ngoga tugusaba umuhezagiro imbere y'Imana umutima ufise wo gufasha abagendana ubumuga uzuhorane murabona ko mutugabe ibintu byinshi cyane n'amabekiye murabona mashasha muramuhinduriye ni ibintu by'igitangaza n'ibintu tutoshobora kuronka ukuntu tubishima koko muranyetse ko mw'iyi si mu Burundi hari abantu bafite umutima w'urukundo umutima wo gufashanya udasanzwe rero ntitugira amajambo twoshima twobashimiramwo gusa ico tukora tuvuga tuti Imana ihezagire umuntu wese yashoboye gushiramo ikiganza kuri bikorwa kugira bikoreke kandi tukavuga tuti Imana ibahezagire vy'imva mutima murakoze cyane yes bamwe ati ugendana ubumuga ntiyofasha abagendana ubumuga Patrick ngo gubwiwe nawe nyine urabona ko bitameze neza ariko mugagira ati gihe uko bigenda kose hari yindi ntambwe maze gushika ko ibi biguha ikigwi kihe bwana Dezena Gasane tuzi ko hari abakomeye badashobora gukora nk'ibi mugabo agendana ubumuga akaca afasha abagendana ubumuga nico kintu twese kidutangaza ukuntu umwe mu bagendana ubumuga kuko hari icababuze atabafise nk'abandi mugabo akaronka ubushobozi bwo gufasha abagendana ubumuga nkawe kanatsinda wewe inkovu arayizi arayifise inkovu arayifise arayizi ukuntu ibabaza arabona ukuntu ibabaza arayifise aravuga ati iki kisebeje nari nakirayeko foke akondonka kose nigeze kugafashisha mwene wacu twebwe tugatangazwa n'ukuntu dukomeye turamabuye tutafise uwo mutima wo kugira ngo dukora ibi no hanura umuntu wese afise icyo yotanga afise icyo yofasha umuntu ari we wese iyo bagendana ubumuga ndetse n'utagendana ubumuga uko hari ubumuga buboneka hari ubumuga butaboneka icyo umuntu wese bafise ashobore kugifashisha mugenzi we tukurikije umutima wa Patrick ngoga byodufasha kubaka Burundi bwacu bwiza na cyane mbere ko niriza kwa Patrick hari undi mushinga ntahari hano wagendanye na Patrick uri mu muryango munini wa Patrick Ngoga Foundation kano kanya turi hano muri zone ya Kamenge hari ruhande y'uno mutama bana ko hari n'undi muhije gufasha kuduga ku ntebe mugabo yifitiye morale nyinshi sinzi ubuherutse atubwiye ngo je nari yakiriye ngo byararangiye ngo bitwaye ikise iki gikorwa kivuze iki ku Burundi mutama igikorwa kintu kivuze ku Burundi ahanini nkuko Sebarundi akunda kubivuga mukuru w'igihugu yego natwe turi muri uwo muryango wa Sebarundi aho natwe tuza kwerekana yuko twakuze muri uwo muryango kugira ngo natwe dushobore gushikira ku bandi dushoboye gufasha ibi bikorwa rero mubona ngaha ntitubikora ngaha mu Burundi gusa muri no ntara cyane muri ya Bujumbura turagenda no mu zindi ntara hagati turagenda muri za Ruyigi twaragiye muri za Makamba twaragiye muri za Gitega ni ibintu n'ukuri biri ku mutima Fondation Patrick Ngoga ni fondation yaje kunganira leta mvyeyi mu bikorwa ihimiriza gukorera mu gihugu mu bene gihugu ibi rero n'ukuri turabishimira cyane Fondation Ngoga Patrick yoyo igwana ishaka uko bukiye ko bwije kugira ngo ushikire aho leta mvyeyi itari kwirashika ariko tugasaba na leta mvyeyi umukuru w'igihugu adufate mu mugongo kugira ngo tubikore twisanzuye kubu turabikora kandi n'ukuri turashima nta muntu atugora inzira zimeze neza n'ukuri icyo nanje gusa noshima nuko uwo mutima uranga benshi uko mugezi wanje Eric yaje kubivuga reka umutima tuwagure mu bantu urange benshi hama twagurukane inguvu muri kino gihe kugira ngo dushike kuri byinshi fondation yifuza gushikako ibi ni bimwe mu bikorwa tumatwe turakora tukaba rero dushimiye Fondation Patrick Ngoga natwe wenyene tube hafi kugira ngo tuyifate mu mugongo kandi tudacika inguvu ko tazi kwibikorwa bisaba uburyo bwinshi bisaba inguvu nyinshi bisaba kigoroka atari gakenya kugira ngo dushobozwe
no gufatwa mu mugongo natwe wenyene murakoze. Okay. Tukiri ngaho nyene hari ikintu uvuze ati Patrick Ngoga ni umwe mu barundi benshi kandi ntimukorera muri meri gusa maraja no mu gihugu hagati muga dufise intara 18 nimba ntihenze iyo bija hose ngaho muri izo ntara ntihabuze abandi bafise ibibazo nk'ibi ndetse binarenze nibi nakahe kamo wotera abafise uburyo mugabo bashima na cyane kubukoresha ivyabo gusa muga ntibibuke ababaye ivyo birakunda gushikira abantu kirema muntu kirakunda gushikirwa n'ibintu mwe n'ivyo ariko ico twifuza ni giki twe ko turi ku kivi enda ahubwo badufate mu mugongo nk'ubu turaja kuri terrain nkarafa passe twagiye mu Ruyigi twaragiye gushika kuri frontière Burundi buhana na Tanzania ni inzira ishaka imiduga ikomakomeye ubakama dutera leta nuko ituronse imiduga ishika muri zo ntara hagati ku gahunda dufise uno munsi nuko tuko turagira za recensement kugira ngo tutwashike tuzirerema tumenya babaye kurusha abandi ico ni gikorwa vuba cyane tuzotanguza mu ntara hagati kugira ngo turanse ivyo bikorwa kugira ngo bishikire abarundi benshi aho bari ico rero nico tuko turasaba ubufasha kuba bufise nibaze batwegere cyo batubwira twabasanga baturonse ubwo buryo kugira ngo bushobore kudufasha mu kwiyunguruza no gushikira abo bantu bose aho bari turabikora ariko hari ikintu tukibuze badufate mu mugongo vuba cyane tuzobabwira programme kuri imeze kugira ngo bamenye aho bazobucisha n'ukuntu buzodushikira kugira ngo utwara fondation Patrick Ngoga nawe nyene ari ngaha kugira ngo ashobore kumenya ivyo bikorwa zo yadutumyemo ukungene tuzobikora neza kandi byorohere bene gihugu bose aho bari cyane yes nuko bisanzwe bimeze Patrick Ngoga bamwe ati ni umusamariya umusamariya nibaza ko benshi barazi ico yamaze muri kahise na cyane kwasoma bibiliya umusamariya imbabazi Patrick umeze neza cyane gose ndaneze kubera guhitamwo kwambara agapira ka FFB uyu munsi aga football kakugwa nabi oya urazi ko twanye turabafana kuva kera turakunda football ibikorwa birakomeye cyane gose nko bisanzwe wavutse aho kubiru hafi y'abana umugore inshuti n'abagenzi wibereye mu makaritiye kwifashiriza abatishoboye yego turi mu Kamenge mukanya tuzoba turi mu Kinama tuza kuja kwijabe hama niyo munezero wanje kwifashiriza ko aya mahera aguzwe ibi twari kuja kwa Gerard tukicara umwe agafata icyero undi akafata ifanta undi akafata ka brochette mugabo duhezagiye uyu mwene data ndazi ko ariho twandikishije ku Mana bijya twari kwifata bigahera mugabo ikindyoheye jewe nuko tunejereje umwe mu bavukanyi bacu nawe akanezerwa akaronka kangendeshwa aharanezerewe ndazi araronse kimwunguruza tubekiye araronse velo tricycle aha niho twandikishije kurusha ko twari kuja kwicara kwa Gerard ibiro niwo munezero wanje ko nsanzwe ngendana ubumuga iyo mbonye naje mfashije mugenzi wanje gendana ubumuga kanezerwa niho numva ko tugize igikorwa cyiza hari majambo atari make yavuzwe na bano bashinga ntaye cyangwa n'abagabo bahagaze iruhande yanje wati hari ibigikenewe na cyane kuri leta we nk'usanzwe arongoye Patrick Ngoga Foundation ni ugira uti agatoro ndimenya tobotse ndimenya gushika aho hantu hari ababaye gusumba abandi ndimenya we yavuze ati leta nishire mu kiganza kugira ngo bitworohere kuko sinzi kurabona aho hanze y'igihugu bazi ngo abarundi ntidufashanye baje ngo ndidufashanya kubera ivyo dukora rimwe na rimwe hari nigihe batanabimenya kandi kumenya navyo si bibahaje inkuru nziza yamye itangazwa kuva na kera Yesu yagiye ahantu agakiza abagwaye akamugurura ibimuga bamugana tugire gute genda muvuga ivyo mwabonye rero muvuga uko mwabonye mu bisigaye akigendera rero kuvuga na Patrick Ngoga Foundation amaze gukora ibitari bikiro kinoge kubagira ati sinkeneye ko biherera mu mashini sinkeneye ko biherera mu mpapuro ifoko n'abanyamahanga bamenya ko abarundi hari hugufashanya mugivyo bibonwe n'abatware n'abandi bafise uburyo kugira ngo bigende neza nikiye kintu wokongera kucyo mugenzi wawe yavuze ikintu kijanye no gusaba ufasha leta yego abarundi twamanye urukundo twamye dufashanya basokuru baratweretse urukundo nkuko coordinateur Jeff yabivuze na jewe ntaco ndenza ko nibijya yababwiye ariko ababwira
ingene tugize imisi tuduga mu misozi mugabo tukadugana amavuatiri yacu tugasanga zononekaye turakeneye imiduga minini uwo kogwako yabo wo muri leta canke undi muntu w'umugira neza akatufashisha jipe canke double cabine simple yobagize neza Imana yomuhezagira nuko mu kanya gaheze twegere no mutama gatoya wari kuraraba uba barafise uko bumeze ariko gato mutanamo namahoro ni meza umeze neza yego wiyumva gute mu bisanzwe namugaye 2000 hajya 2005 twagira dusabe badufashe hariya kuri salon de coiffure kuko tiko turakora n'icya bose badupungurize kugira ngo twevite icyo no kwita copyright byo dufasha rebaza ko niduteba cabongera bisubirire mu muziki ntacyo yego nuko ati byagenze gute urugendo urugira kugera hugeze byagenze gute mu bisanzwe hari 2005 hajya muri meeting ya nyakwigendera Petro Nkurunziza 2005 niho nagira isanganya nyine nariko ndiga gukora imiduga no gukora amatara urumana naje kuvyiga kugira tuje ni Bujumbura kuraba amatara ageze nayashaje kugira tugire meza amwe murayabona hano no kuraba nyene ukuntu urazi mu ntambara ko hari hononekaye hose intara zose no kuraba ibyo bariko barakora abashinwa n'abaroma abo hanze hama rero kugeza ubu naho kubera abanyine bagira neza mubona ko mwatangiye kutwibuka kugira musoze murarabana en fait wagize accident bivuye na cyane ku bikorwa byiza wari kurakora waruvuze bijanye no gukora amatara ikiniki n'imiduga imodoka yakuguye ko byagenze gute imodoka yanguye ko urumva yarivuye ahantu ikabalore ivuye gusenya inkwi igiye mu Kayanza hanyuma canja mu bitaro cyamwije urumva ntimese mbayikurikiranye nomero abayikurikiranye nomero zayo nabo urumva ko nta mwanya wabonezeho yuko ngo bangire ntuzeye agashima ntako twarose asirasi ntiyatugeze kico gihe kubera abazungu bariko baratuvura barabayirira baciye baja hanze n'intuzeye naze jakete za gisida baca bagenda barazijanye kubera bari batewe ico gihe kwiryo vuriro bica bihereraho mu nyuma uca ukomeza kwibako n'umuryango kino gihe ubayeho gute kino gihe nyene urumva nk'abantu bararaba bampaye n'ijana bandabayeho abana nabo bari muhira kwitongo nanakuru itongo ni he mu Kayanza nyina nawe yarabataye yabataye umaze kugira bino bibazo tuvuye mu bitaro niho yaciye abata baca bibera muhira ubu n'abanyeshuri bari bamwe biga mu gutsinda amashuri ufise abana bangahe bari batatu yantaye bihora bikorohera kuronka ibikoresho vyabo mu mibereho yabo na cyane ku bijanye n'ishuri mu bisanzwe mu muryango bavyirukamwe bakaronka amakaye kubera babona nkenye naciye batako nigira bakabandanya n'amashuri nyene ibintu nk'ivyo tumenyana twahujwe na Desire aratubwira ivyawe uko bimeze ko hanini utunzwe no kugira gute no guca ku ntuzeye go kuzuraca kubare mu barabara urabo kuboro nk'ico rirenza mugabo ivyo Patrick Ngoga kesha atigira yemeranya navyo sinzi ko umaze kubona ibigato maze gukora ntiyemeranya n'umuntu ngo nuko agendana ubumuga ngo acimva kagomba kugira gute kuguma ateza amaboko ahubwo biba vyiza gusumba ukoresheje mu mutwe n'imbaraga tahe n'imbara ikiniki ama bikagufasha sinzi kubona uriya mugabo hari yitwa Nipo wabonye ubumuga bwiwe yego ndamubona yarageje kuraba ukomeze nuko ameze ndababaye cyane mu bisanzwe nawe yaraguze Muzo y'amatabu menshi. Egera nga mumufashirize yegere ngaha kuri uyu mutama. Yegere ngaha kugira ngo nawe atubwire uko bibaye kino gihe afise umugore uyu mugabo.
ameze neza Nipo baba bite safi sana kweli yego tipe yimereye neza urabona turaho yego turi kumwe n'umutama hano wamuzaniye ikinga Patrick ngo gakomeje kubera umuvyeyi wabeshe mutama uraho urameze neza none ko utamwenyuye kandi warose ikinga je nubona ko naje mbirigiza n'amaguru ndakese nabonye ko wabangutse kugira tubetera none bazodushire mu higanwa dusiganwe twiruke turabe oya arige ntobishobora sindamenya kugenda mu bisanzwe ariko kubwira ngo birigiza n'amaguru ayakuye ubona hari ayafise oya nta maguru mutama raba neza ubona ata maguru mfise sawa sawa yitwa Nipo nimwe mu bantu ubona ko bafise ubumuga nawe nyene mugabo atanga ivyizigiro mu bandi kandi agendana ubumuga numvikana ko ikindi kintu akunda kubwira abafise ubumuga nkawe ni gukura mu mutwe ikintu cyo bita guseka akavuga ati nimba hari utwishobora kuronka udandaza n'imbaraga tayi k'ibihumbi 100 uko kwibarabara wa mu kwibarabara mugabo ninzi utereka kantu kazokunka gufashe gusumba ahuguma utega amaboko Nipo arafise aho yavuye nahageze ahanini shaka ubutumwa abari wabuguhereza no kuvuga yuko mutama umuntu amugara umutwe nibaze yuko umutwe ari sawa agacupura kwega fresh nta kibazo nakara umugabo agirwa n'umwerera hama rero novuga yuko gusega hajya umuntu atacu mwasezeranye ni shida za dunia mzee ni kibazo no mwasezeranye kugira umwibutsa ati mbe mzee tivya bindi gute twavugana usanga umutima wawe uriye n'ururi mu karuhekenya ukabura niyo ubihera sivyo none nobwira n'abantu bagendana ubumuga yuko bakwiye kwigirira icizere kuko nico kikugira wa muntu wumva ushaka kumera uriwe twemwe tugendana ubumuga ntidushaka kuguma muri urakoze ahubwo natwe tube muri ababwirwa urakoze sivyo mutama hama nugira shimire fondation ngo Patrick iyo yagezerageje kuguha gakinga urabona ugiye kuza wiyunguruza imvura iguye uzonyaruka kugama ego hama numva ta vyinshi umuntu wese hari agendana ubumuga je nama nababwiye ikintu ca mbere kwanza no kwiga bakunda ishuri ntibumve yuko ubuzima bwabo buri mwibarabara kuko mwibarabara ho urumva ni mwibarabara nyene nta gaciro gafise ufise y'uburi mwibarabara uwo ari we wese agusurira kivu uwo ari wese agufata uko yishakiye uwo ari we wese abona nyene kuri ikintu ca nta kigenda nta cumari igihugu naco kikuzera ko mugabo uri umuntu uvuga ati jewe hariho icyo nshobora kwikorera hariho icyo nshobora guterera ku gihugu hajya n'igihugu kirakubaha ego muta garagaza umunezero cyane cyane kuri bano batanu cyo mu musanzwe ndashimiye bano bagira neza batugenda no munsi nongera nshimira n'abari ngaha kugira n'abari dutunze hano mu Kamenge kubera nabagira neza nabonte kugira Imana imigisha y'Imana twese ko turi hamwe itugereho n'ubushikiranganje bwadukoreye bino bigondeshe gomba tutangire kuza turiga tugenderako ntuzavuga gurisha kugira ngo urondere agacupa winywera oya numvise ngo iyo na karose ndagakamagira oya sinshobora kugurisha amaguru n'ayarose noba nononye baguhinduriye beki baguhaye nshasha uyu mutama ari nga ni Desire niwe azo gukurikirana baza ko musanzwe muzinanye gusumba twebwe wanashima ibi byose tugezeko ni kubwiwe kuko niwe yakutubwiye hanyuma nimba twabizanye jo karamuka izi bekiye uhuye n'ubabaye gusumba wowe ukazimuha cyangwa ugahura n'undi akubwira ati tuguhereze makiya kugira ngo bazijana handi Desire bizomubabaza binababaze na Patrick ngoga rero ikintu kihara ahubwo ejo icyo uzokenera uzoca kuri uyu ari icyo ashoboye acagishikana hama bigende neza sanzwe mwambare yuko nzoca nchako Desire kugira mu ndondere proteze kubera nayo niliha iranjena
none patiki utigwa haruhande ya zino kinga kuri aya maguru n'igiki ikihutirwa twasanze afise ibikomere ku maguru hama duca twifuza ko twoba turamuhaye ikinga ryo kwiyunguruza nabe kiye ko haraho ashika iyi kinga itinjira agaca yifatikiza ku mabeke kugira yinjire mu nzu ashitse mu nzu aruhuka uko bisanzwe mugabo tumuhimiriza ko avura iki gikomere kigakira gihejeje gukira tuca tumukorera ibyo bita amashosire orthopédique hama tumukorere na prothèse nshasha azoca atambuka neza yego kujya kwa Yves nawe aca atambuka neza ivyo rero tumuhaye ikinga kugira abe aravura iki gikomere ikigume pesa ahonyorera ko muri fondation tumupima ama prothèse ego no kubyo twayaze nuko biraryoshe cyane ndetse tumva ibintu munone bimeze neza cyane ego Patrick ngo urumva ngo yanavutse yavutse kabisa kandi yego kabisa nuno musi gusa turamushimiye kandi cyane byimva mutima kabisa ibintu muri ko murakora ni ibintu byo kwa pressure byo gushima kandi byo gushikana hejuru uyu mutima mwerekana ntuzogarukire ngaha gusa n'abandi bose baba bafite ubwo bumuga nabonye ko ari umuntu asenga cyane kandi Imana ikamwumvira ubwo umaze gusenga nta kintu na kimwe ubura aha umugisha nicyo kintu cya mbere gikuru ntuzomenya ivuye n'abandi ushobore kubafasha twese turifuza ubwo nzoza tuvugane tuje muri iyo fondation yawe natwe cyo dushoboye tuze turagikora kabisa yego murakoze cyane turabashimiye yes nuko nta kindi dukora atari gushimira Imana mushobora byose yatumye dushika hana amahoro hanyuma nabo bose bagize ico bakora kugira ngo kino kuba kiranguke ntitugarukira hano nkuko yabivuze Patrick ati mukanya twerekeza ku buterere twerekeza mu ijabe nta kintu gitangaje nko kumva ko umuntu acahana arondera ababaye abenshi cyane bagira ati turaba kabare ko uguruye hari zikanye cyangwa hari zishushe mugabo bagira ati kakana kwa kanaka hanyuma ukaba umunezero kuri we rero nta kindi nokora atarugira gute atarugushimira Patrick ariko hamwe n'ivyo uyu mutama twatangwe duhera mu kirere ntitugize tumubaza amazina uko yitwa kugira ngo ejo nitwanahurira mu nzira Patrick akunda guhura n'abapapa nk'aba yahaye amakinga canke yafaye cyo ngo nagana neze gute nimwahura na Patrick azokuramutse gute kwazo ndamu amazina yitwa Akizimana Serge rero kata gato agakingi bisiye twe twarangije mu bise gato yikatire turabe hanyuma ahasigaye Imana ibahezagire nuko ni Patrick Ngoga Foundation kuri channel ya YouTube aya image nta handi muyasanga atarabona cyane cyane ubwo bitandukanye vyiza Patrick akomeje gukorera abana bariya ahasigaye mugira ibihe vyiza bye bye